Dufise umutahe muto turakora buke buke nyene bihomba haragera igihe tuvuga ati tubihebe mu nyuma niho numva ijyanye n'umugambi nyene ati turayo kugira badushigikire barya babafana umugambi Paeej waratunganije ihiganwa y'umugambi w'abakenyezi Gitega mu ntara ya Gitega turagenda turiga baratwigisha uko bigenda mu macira tuza guhigana no mu ntari wacu rero nca ndahigana nca mbu wa mbere maze kuronka umutahe naciye ngira stoke basi ibikoresho nk'umuceri biki kugira rumva nkuri ibintu vyinshi nongereje abakozi nongereza ivyo nteka kubera narateka ariko batamutahe nakoresha abataco no bahemba ibintu bigahera hakiri kare ubwa mbere ntararonka umutahe wa Paeej nadandaza nk'ibihumbi 200 mu bwuko kuva maze kuronka umutahe ndashobora kudandaza n'umuriyoni muri ico gihe ndayadandaje nacansura nkayasumisha akacahera kuvuga nta kashe nigera mbona kuva Paeej mpaye umutahe nagirose stoke ndagura ibintu nkaronka n'akanyu nkavuga ati kari pembeni mu kanyugo nabona naciye nkuramo nko gakafetariya acha turagura n'ingurube turazifisa inyuma muwo mutahe tuzaturaronka ama tukaba tuguma dukora nyene ama tukahemba n'abakozi tukariha n'inzu novuga ati hari vyahindutse nukuvuga urumva kariko navuze yuko nakora atamuntu ukora atamutaye muga ndavuga ati biharage biraha ibiraya biraho nkavuga ati ndiko ndakora basi ntagoma nirahoza ndasima buri mwanya nkagira ga stock nico cyarahindutse ubuzima bwanje akesho karabaye n'umwana wanje arafungura kwa nizo nkora akagira ibintu bitandukanye naje mfise ubuzima bwiza nkambara n'ibintu byose bigatura n'ibitungwa bikarya bankanguye umugambi wanje w'irestaurant hariho abajene bari bashomereye nahaye ubuzi abakora muri cafeteria muri restaurant hariho n'abandi bahirira ibitungwa ubuye nukuri je hariho benshi nafashije ubu hariho benshi batari bishoboye bataronka n'impuzu n'isabune mugubu ndabagaburira nkabaraza